Bagiwe imbere n'umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD-FDD Nyeniteka Reveriyano Ndikuriyo n'abandi bagize Ubuserukizi bukuru bw'Umugambwe, Abagumyabanga bo ku Mutumba Ngoma, zone Ngoma muri komine Tangara yo mu ntara ya Butanyerera nibo batanguje umugambi wo gutera ikawa, aho bateye imivyaro y'ibiti vy'ikawa ingana 1892 vyatewe ku buringanire bw'ababa ihegitari kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 9 Kigarama umwaka wa 2023. Abagumyabanga bo kuri uwo mutumba bakaba batekanya gutera igipimo c'ikawa gifise uburinganire bwa hegitari zitatu. Nyeniteka Ndikuriyo Reveriyano yamenyesheje ko umugambwe wahagurukiye uwo mugambi wo kugwiza igiterwa c'ikawa mu ntumbero yo gukingira ibidukikije no kugwiza umwimbu w'ibiterwa njabukamazi. Igikorwa cyo gutera ikawa kiri mu ntumbero y'Umugambwe CNDD-FDD kugira ngo tugisubize iteka, igiterwa c'ikawa tugisubize iteka c'amani. Intumbero y'umugambwe nuko muri imyaka 5 igiye kuza tuzoronka ikawa ikwiye ku buryo amafaranga azovamo y'agaciro, amafaranga mva makungu ashobora kugura igitoro dukoresha mu gihugu. Umwe wese muhira ahari afata igipande azoteramo ikawa avuga ati ukunurwanira igihugu. Aho gapande uzoteramo ikawa ukite kana gapande kari ku rugamba kugira twikukire. Kuva mwaka uza tuzogira amapepiniere ku buryo dutera hafi amamiliyoni y'ikawa mashasha. Inyuma yo gutera ibiti vy'ikawa ku Mutumba Ngoma, umunyamabanga mukuru w'Umugambwe CNDD-FDD yabandanirije ibikorwa ku Mutumba Gisuka muri komine Kiremba, aho Abagumyabanga bateragiye ibiti 210 vy'amavoka y'akarorero azokurikiranwa neza ku buryo bwa kijambere, akazoba anashorwa hanze y'igihugu kugira ngo nayo nyene yinjiza amafaranga mva makungu ikiga c'igihugu kibomboke. Igiterwa civoka kigiye kuba igiterwa njabukamazi. Tugiye gukorera ko igihugu kugira umwimbu ube mwishi, eka mbere tugishore hanze n'amafaranga mva makungu aboneke, turonka tugura imiti n'ibindi binjankenegwa. Murumva rero ni urugendo tutanguye. Kuri uwo mutumba nyene bakaba bategekanya guha Abagumyabanga imivyaro y'amavoka 590 bazotera mu matongo yabo.